Ni sawa. Ameze neza. Yego. Wala kaire nibi. Nenda chohe. Sheri wumvise yuko nani wamaze kuronka inkuru yuko kuja muze safari iwe iri hafi. Takusenga. Ngize nguzi urufa nawe. Rukuranwe. Ari imyiteguro mwanya mwashaka kumva inkuru yuko byayindeka. Rero kumbwira zo yiri micho bata. Yiri micho bisazi ni. None wowe ubwinga ukura kumekwe. Ndagwaye. Iyo ibirori indwi bazukurahe bagi. Kirese gusa je kirese bico mu Mga bagya na bushobozi bafise kugubira. No nyinshi, ayo mafanye menshi gose. Oya kura. Wabona sasa nawe kuna ngabona sasa nawe gengo usano nabageni. Rumba mkuru wawe ntabwenga kifisa. Ako natanga kabisa hapo jiwa mvoza. Sherano ukumutwenga nukuri kandi wazicuza. Imana nimujira gutwenga. Uri imana wewe. Uri imana. Ndabafasha mubiki. Ndabafasha mubiki. Ndina mbere wafasha nakubwiye tumanye mwashaka kumva ibindeka kiyi. Abafanga bafise shaka reka nigire kwanza kwinjamira numva ndushe. N'abafanga bafise amafanga bakurahe bagi. Bagi amafanga bakurahe. Bagi n'amafanga ugira ikijumu ku isoko. Nazo bafise atagenda bahaye. Wowe umva imiliyoni ndoze kurahe. Sherimani rahari. Imani rahari. None imani ni wawe gusa wenyene. Reka niyo kuyiru. Ya narushesha. Shabaho umuntu basaza no wewe. Nakigenda sho umugore waje mugana nakigenda. Keila, karibu wanje, ndasogwa karibu. Nukuri, namaze gushika. Basha, namarame. Ego. Nanje basha nje nkuzane n'inkuru ziryoshe ni hatari. Zisumbi zohora mbari. Basha, nukuri ziraryoshe cyane. Banza kwanza soma. Banza soma nura mate. Amazi yazindutse ageze kure. Ego. Icyo mu ndagishaka icyo mu nkono. Bismillah. Munyana, inkuru ndakuzaniye. Baruzi yuko urugendo rwa kudra rwarase ngo ntakigiye yabuze amafaranga yo kumujana. Ibyo nibyo nashaka rero. Cyumwana w'umwamariri arakironka. Mbe nk'ubona yojaye. N'igihugu cyo mwakira nikihe? Basha yabuze rero ningene indege yo kwicaramwe niyihe ko yo cikoroka. Cyangwa ikakumuriro kumukosha inkujya. Ntarota ari kava mu Burundi ngo ariko aje ahantu na hamwe. Iyo ni indoto kandi ni indoto muri we. Umukene nkujya. Basha umukene nkujya atacafisa ataco yihereje. Numvise byase. Aca ku muntu gafunga amazuru. Ujya yoja. Ni hatari. N'abajibura ntibamwumva. Gusa rero, Ego mama. Numva ngo ntatageze kurondera ngene yogenda sa amahera hana hariya. Nashaka gereye. Byase. Muha amafaranga. Nta numwe. Asha. Mana, asha. Ego. Asha. Aho. Natenye agume mu Burundi. Aguma ari cakarafu ngaha mu Burundi. Kabisa. Aguma atega amaboko. Ahubwo yabuze no kukurira wenge wari kumufasha nawe waramwirukanye. Jewe nari kumana ikibada kimwe. Yasha yarabuze kwete bashe umunsi kuvuga. No kuguma ngaha i Burundi wacu. Naho nyene narondera akazi k'ububoyi. Mbwa n'ababoyi bikigihe barahabona. Baribonera. Narondera akazi bari yubashe. Narondera akazi ko kuzagenda yora ubucafu mu ngo z'abantu.
agenda arabaza bwa bucafu bure niho kazi kamukuye kuko asa nabwo kabisa. Nuko kabisa iyo nkuru niyo naenda kuzaniye umunsi byo kugena n'iryoshe inkuru nziza nagume ngaho ijya cakarafu nta kujya gucafuza igihugu c'abandi. Sawa Inywa rero kaje sawa inywa n'utumandazi ngutu na ashana dukoze kubera we wanicaye hasi mu gikoni watwikoreye ego tutumandazi nije ndatwikorera je wenyene ego. Aho ni kuri banko. Nagira ndungikane wa mukobwa wanje. Amahera ngaho mumbikire. Ni 6 million ndamuzaniye ndungitse. Achazi unyene. Okay, sawa. Sabuye. Ngaho nawe hepfo gatanga gatembera bisanzwe. Nakurindiye agomba mpapenda bivamwo kwanza. Kubera ko ari ibintu ngimanje gukora. Sinakubonye. Nagomba ndagurungike kuri banki. Kuri banki? Uze kumbikira amahera. Ubu nyene. Nagomba ndakurungike kuri banki uze kumbikira amahera. Usanze umuntu wo mu joro umunsi bigenze bitungura abantu gatonda. Hari banki yugurura mu joro. Ahubwo ndabanda kubika premium ahubwo soko kusafise ibintu nko mu joro nyene ndungitse ku mugoroba saa 10 saa 9 ni nko mu joro. Ijoro bari mu joro. Reka shaka kumvisha amajoro menshi. Ahubwo ni wakire. Urabona aho isingiye. Niyo standard. Nabaranda guha 3. Ukunda guha isingiye. Ko ndaze kugira ngo mu biza ntabwo nzo bafise ari mu gukora. Sawa papa nta kibazo. Sawa. Urabahanje urabasoma ko ni none sije sanzwe ndayatwara hari na kibi. Border ndayikene. Sawa. Mana yanzibije. Amafaranga kuko jewe amafaranga ndayatware kuri banki kwezi. Never afise ingorane, never yandiriye. Mana koko mbwira Mana ico gukora data bujuri mu ijuru. Mbwira Mana ico gukora n'ukuri. Ndamufashe never canke ndayatware kuri banki. Nubwo nkoreye ikosa papa, ariko ndizeye neza ko ngomba gukora iciza neza. Ngomba gufasha neva byanka byakunda. Canke papa nawe ndayashira neva papa aramara. Neva afise ingorane. Papa nawe ariko asaba ndamuzanire border. Ubundi papa asanzwe ampereza amafaranga apremidi. Uno munsi yayampaye mu gatondo. Jo bari kugira amafaranga yo bari ari inzira yo kugira neva ndamufashe cyane. Nyagasani. Mfashe neva kumushira ni vyiza. Nenda mushira naho papa akabimenya yuko amafaranga ntayatwaye. Ingorane kuri jewe. Mana ndakwinginze databuja unyereke ico gukora. Unyereke ikintu nokora, unyereke wowe ni ugomba kunyereka inzira nofata kugira buri kimwe kigende neza kuri jewe. Ntumenye ingene uri bigenze Mana. Ndisigaye hano. Tukanda kabisa. Kitama horo. Oya wetenya arige uzo kubona ntubaje. Ubona ngo twizere gusimana. Ndafite icyizere muri jewe ko bizose ukagenda neza. Ariko y'amahoro. Kuko uzi umwana w'umuntu. Sigaje iminota yaruwize. Muri kimana yandita dufasha muturonke iwacu. Sawa, Imana irabifasha. Twizeye by'ubundi kubiringira. Turindire turara. Kare ngo
batubwira muri ino bakurashwanire kari nari mwiranze oya tuba twizeye imana gusa kuza umwanya n'umwanya umva rero sishaka kubacereza neza sawa sishaka kugucereza rero abana reka ndakubwire ko mwene bimeze abana ndagerageje ko nishoboye ndiyanka ndagukunda vraiment ndiyanka izi ni miliyoni 6 ko nasabye 3 izi 6 izindi 3 zizogufasha urazikubwiyemo uri mushasha zizogufasha ubiyaranje n'abashika yuko bumva yarose uzuyazane kubera amafaranga nayo papa yambwiye njane kuri konti ndamubikire ko nije namanze kumubikira amahera arayama ndiyumvira ko yashika nayo nta nuko nabimubwiye ni ukuvuga rero udufashe niwe yaronka uzoca uyazana kubera utayazanye mba nkumiwe ebana haniya za agenda ziri nashika muhira papa zirasha ntiduhuza ndabizi uno munsi ugerageza imana ikube hafi ikuja imbere mu vyo ugiyemwo uzumerekwe neza n'ibyo ugiyemwo bize bikubere umugisha amen imana byinshi mfite novuga ariko urakoze kandi cyane rwose umbere y'umuvyeyi ubwira byinshi benshi bahananiwe please ndagusabye tayari ndakwandikire eko ngenzo kuri hadouble mana ntitwirirwa turandikiranira agenda kwizeye nibaze ko twandikiranye mu mitima yacu nkuko tubihanye turi icyabona n'uyu noneho sinirwa ndavuga ko ari nk'icyabona ubwanje nakwizeye ndakwinginze nturi buriyumvira byinshi nizeye ko buri kintu kizogenda neza gusa icyo ndagusabiye amahoro n'imigisha iyo ugiye urugendo rwiza gusa niwashikayo ntuzi wibagire kunyayifona umenyeshe ko washitse amahoro umenyeshe ko wari umeze neza n'uwashika uzoshika unterefona kugira umenye neza ko washitse amahoro asa nakwizeye ko nzokubera imvura nzokubera umuntu afise umutima w'ubuntu sinzokigera nibagira icyo unkoreye naho umuntu sifise byinshi novuga ariko byinshi uzoyobona reka rero ndakureke unyaruke ugende witegura ubona ko n'umwanya ukujanye ndabona ko igihe kiriko kirakujana nyaruka wirukanke n'amasaha umwanya uriko uragenda nta byinshi tuvuganye tuturikugana umaze gushikayo sivyo none tuzovugana ku telefone ariko umeze agere uzonyandikira nimero yanje urayizi yego ndayizi ndayifise sawa urabereye imfura koko nukuri nta kibazo rero ugenda amahoro ugaruka yanjye sawa nuko rero mumererwe neza nawe umusabire umugenzi wawe ushikeye amahoro sawa bayi rero musigare amahoro je ndagiye sawa